Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Abarundi barayamaze bati akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze kandi ngo agafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Uburundi burabandanya gukomeza imigenderanire myiza n'ubucuti n'ibindi bihugu bigenzi. Muri kino kiganiro turagaruka ku bijanye n'integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yatewe k'igikumu hagati y'u Burundi n'igihugu ca Cuba akuraho impusha zo kwinjira muri ivyo bihugu ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro canke z'akazi yizwe yongera iremezwa 100% n'inama nshingamateka. Turagaruka kandi ku bikorwa vy'iterambere rusangi vyaranguwe n'indongozi z'inama nshingamateka aho nk'abatowe n'abenegihugu ngo babaserukire babagendera bakifatanya nabo mu kubahimiriza kwitaho ibikorwa vy'iterambere rusangi na nyaburya igihugu gitezwe imbere na beneco. Nkaba nongeye kubaha ikaze. Amashure y'amagorofa twubaka n'urusangi rwa demokarasi. Inama nshingamateka yarakoranye ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2024 aho abashingamateka bari baramutse biga integuro y'ibwirizwa rijanye n'amasezerano yatewe k'igikumu hagati y'u Burundi n'igihugu ca Cuba akuraho impusha zo kwinjira muri ivyo bihugu ku bafise impapuro z'inzira z'icubahiro canke z'akazi. Umushikiranganji Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu niwe yari yarungitswe na leta mu nama nshingamateka gusigura ibijanye n'iyo nteguro y'ibwirizwa. Yamenyesheje ko gukuraho izo mpusha bituma vyoroha gukomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri ihagaze cane ku bijanye n'amagara y'abantu hamwe n'uburimyi n'ubworozi. Bikazokoroha kandi kuzana canke gutwara imitahe hagati y'abagwizatunga b'ivyo bihugu bibiri. Nyeniteka kubijanye n'amasezerano cyo no kwita integuro y'ibwirizwa yo gushira mu ngiro amasezerano u Burundi bwagiraniye n'igihugu ca Cuba n'amasezerano agamije korohereza abenegihugu b'Abarundi n'abenegihugu b'igihugu ca Cuba bafise z'amapuro z'inzira twita impapuro z'icubahiro hamwe na z'amapuro z'inzira twita impapuro z'akazi kugira ngo baze baragenda mu bihugu vyose ko ari bibiri ata vyinshi bisabwe. Ivyo rero bikazofasha cane mu gutsimbataza imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Cuba. Mumvo n'imvano rero icambere amasezerano agamije nikijanye nko nabana bivuze muri rusangi gutsimbataza imigenderanire myiza n'ico gihugu. Ni igihugu dusanzwe dufitanye imigenderanire myiza kuva kera. Uno mwaka tuzohimbaza imyaka 50 dushoboye gukorana n'ico gihugu mu bijanye n'imigenderanire y'andi makungu. Murumva yuko imyaka 50 atari mike. Harabaye ibihe kumbure imigenderanire n'ico gihugu itashoboye kumera nko tuvyifuza mugabo ubu dushaka kuyinagura. Musanzwe muzi yuko ico gihugu cyahora kirungika abaganga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kugira kize gusahiriza mu bijanye n'amagara y'abantu, kandi musanzwe muzi yuko ari igihugu giteye imbere cyane mu bijanye n'ubuganga ku buryo ari ico gihugu ca mbere kw'isi gifise abaganga benshi turavye abenegihugu bari muri ico gihugu. Nabijya bihugu vya rutura ntibishobora kwegera ico gihugu ca Cuba. Tukibaza rero yuko nko muri ico gisata tuzoshobora kuronka abadusahiriza badufashe aho dutejeje ikivi mu bijanye n'amagara y'abantu mpereye kuri ico gisata. Iyindi mvo ya kabiri novuganye n'iteka nuko nko mubizi iyo ibihugu bibiri shize umukono ku masezerano vyerekana yuko ivyo bihugu biba vyizeranye ku buryo nkuko mubizi amasezerano nka benaya nabivuze iyo igihugu kimwe kitashize mu ngiro canke kashira mu ngiro uko ikindi kitabigomba
ku vy'ukuri nta gihugu giheza ngo gishengeze ikindi mu mashirahamwe mpuzamakungu muri za sentare mpuzamakungu muraheza mugatora inyishu biciye mu kumvikana mu kuyaga bitiriwe birasakuza. Imvo ya gatatu niyo gufasha abarundi bene wacu bafite za mpapuro navuga impapuro z'inzira z'icubahiro n'impapuro z'inzira z'akazi kugira ngo baze baragenda mu manama hariya natwe abiwabo bazino atagisabwe kugira ngo tuze turaraba imwe dukorera hamwe kugira ngo tunagure imigenderanire yacu hagati y'u Burundi n'ico gihugu kandi nkuko mubizi mu Kirundi bavuga bati agafuni kabagarira ubucuti ni akarenge bisaba rero yuko tugiye turagenda ku bwinshi nabo baza ubwo bucuti buraheza bukamera neza. Imvo ya gatatu nyeniteka igihugu ca Cuba nkuko musanzwe mubizi ni igihugu c'ijunja mu miryango imwe bimwe twita mu Gifaransa les groupes régionaux mu miryango y'ibihugu na cyane nka bijya bihugu ataho vyegamiye bimwe bita non aligné na bijya bihugu bita G77 ushize ko n'Ubushinwa ni migwi ikomeye cyane ifise hafi ibihugu birenga 120 umwe ikigure ca Cuba kirafise mu ijunja kirumvigwa ku buryo rero muri amashira hamwe dukeneye udushigikira muri iki cyakiriya ico gihugu ca Cuba gishigikira Burundi gisinziriye kitiriwe kirabaza kubera ubucuti dufitaniye. Mu bibazo byabajijwe n'abashinga amateka haragarutse ikijanye nuko kenshi muri bene ayo masezerano hama horoherezwa abafise impapuro z'inzira z'icubahiro canke iz'akazi gusa kandi usanga abagwiza tunga baba bafise impapuro z'inzira zisanzwe. Kurazunguruka hirya no hino biraboneka neza yuko bagenda basinya mugabo bihuye n'abantu bake n'abafise ama passeport diplomatique de service n'abavuze officiel cyane twashatse umubazi umushikiranganje uko bo bikora kugira cyane abagwiza tunga bacu nabo bavuye ahandi bashobore kugenda bidegemvya kuko hari igihe bishiwe ugasanga opportunité d'affaires ya gusaba umunsi umwe gusa ugiye muri ama processus biraruje ko dernier mahache nka 2 mois twabonye une expérience aho umurundi arase une opportunité kuri ivyo by'amaviza twashaka rero twumve uko cyane ivyo bihugu bisanzwe duhahirana mu bijanye mu by'ubutunzi ko hoba ukuganira special abantu bakagenda sinzi kategori ukuntu mu bikora mugabo bikaba ko ari ibihugu babikoze byo muri South African Community basanga igihugu kanaka basanzwe bafite imigenderanire mu by'ubutunzi abantu bakagenda bari free kugira ibintu bigende binyaruka. Umushikiranganje ati ibihugu ntivyihuta vyugururira bose kuko bica bigorana kugenzura uruja n'uruza eka mbere hari naho usanga haciye haduka ibibazo by'umutekano. Amasezerano nka benaya agamije korohereza bene gihugu kuja mu bindi bihugu burya igihugu cyose kirabanza kikaraba ingene ico gihugu aho giteye mu iterambere mu bijanye n'ubutunzi bakaraba ati reka dutangure kwiza impapuro z'inzira z'icubahiro n'iz'akazi kugira ngo mu nyuma tuze tuyage tubonye hariho uburyo bwo kongereza abashaka kuza bafite impapuro z'inzira zisanzwe dushobora kuvyongeramo mugabo kenshi nuko ikintu cyose cyafite intango dutangurira kuraba bafite impapuro z'inzira z'icubahiro n'abafite impapuro z'inzira z'akazi imbere yo gushikira abafise impapuro z'inzira zisanzwe. Mugabo kubijanye n'abagwiza tunga rero no bamenyesha yuko turabasabira amaviza bashatse kuja mu bindi bihugu. Mu gihe mu myaka iheze mu Burundi haza abaganga bavuye mu gihugu ca Cuba baje gusahiriza mu kuvura abashinga amateka barabajije igituma atabo bakibona. Nyakubahwa mushikiranganje mu mbona imvano yavuze ibijanye n'abaganga baba mu gihugu ca Cuba baza gusahiriza gufasha kuvura mu gihugu cacu ko musanzwe muzi yuko aha mu gihugu cacu Burundi dufise ubukene bw'abaganga. Nagira mbaze rero yuko abo baganga uno munsi
baba bakiza gusahiriza mu bitaro bitandukanye canke hamwe baba batakiza hoba habaye iki kugira ngo bahagarike uko gusahiriza mu gihugu cacu Burundi. Umushikiranganji yishuye ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abo baganga bari barahagaritse kuza, ariko ko ubu abarongoye igihugu ca Cuba basubiye kubinagura bagiye kuza. Dufitaniye amasezerano n'igihugu ca Cuba kugira kize kuradusahiriza mu bijanye n'amagara y'abantu, harimo no kurungika ico nise brigade médicale yabirimwo abaganga mu bisata binyuranye kugira ngo badufashe. Hari abaganga benshi bari bamaze kuza ngaha mu Burundi, mugabo kuva 2015 igihe haba ingorane zimwe zimwe iwacu novuge ingorane za politike n'umutekano byarahagaze gatonya, mugabo ubu nkuko nababwiye kubera urugendo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cane c'u Burundi yagize muri ico gihugu, n'aya masezerano yashize ku mukono muri urwo rugendo nyene umukuru w'igihugu yari yagendeye igihugu ca Cuba tariki 14 z'ukwezi kw'icenda umwaka uheze, bisigura nk'uko mubizi yuko bica biha ingufu za politike aya masezerano. Mu byo rero twasabye ico gihugu, twasabye yuko mu bisata tugiye gushirako ingufu cane mu gufashanya hagiyemwo gutangura kandi kurungika abaganga mu gihugu cacu c'u Burundi ngo baze kudusahiriza mu bijanye n'amagara y'abantu. Izi mpapuro z'inzira rero ndiko ndavuga bazoza baragenda atagisabwe biri muri ivyo nyene. Abahinga bo mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bazoza nabo baze baragenda hama bayagene boza barafashanya. Burya natwe ntihobura ico tubafasha muri ico gisata nyene, kuko nama nayivuze nta gihugu cicana kibaho, igihugu cyose kirafite ico gifasha ikindi uko canke kuriya. Haba rero ndakuremesheje yuko ibi byo kurungika abaganga mu gihugu cyacu c'u Burundi n'igihugu ca Cuba bigiye kuzofata umurongo. Bamaze kunyurwa n'insiguro zatanzwe n'iyo ntumwa ya leta, banyakubaho bashinga amateka baciye bemeza iyo nteguro y'ibwirizwa 100%. Amasezerano rero aje hageze kandi twari tuyakeneye, na cyane ko ibihe turimo bijanye n'ubuganga, bijanye no kuvura magara y'abantu, bijanye n'uburimi, twumvise yuko natwe ibyo tugezemo cyane twumvise ko ashobora kuzovamwo akarusho abarundi tubona koko ko ayo masezerano twoyashira mu ngiro tugahesha agaciro. Nk'abaserukira bene gihugu, abashinga amateka barifatanya nabo mu kubatera intege mu bikorwa by'iterambere rusangi. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13/0 uyu mwaka wa 2024, Nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka, ari kumwe n'abene gihugu hamwe n'abashinga amateka batowe mu ntara ya Bubanza, barakoze ibikorwa rusangi byo gusanura ibarabara rihuza ibarabara ry'igihugu nimero 9 n'ibarabara ry'igihugu nimero 5 ku mitumba ya Rugunga na Gihungwe muri komine Gihanga yo mu ntara ya Bubanza. Iryo barabara rikaba ryarimburutse kubera imvura nyinshi yaguye muri ako gace. Abene gihugu baho bagasaba ko ryokorwa rigasigwa ikaburimbo nk'uko uwo mugambi wari usanzwe uhari kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018, aho mbere hari abari baje no gupima. Mu majambo yashikirijwe inyuma y'ivyo bikorwa, yababura amatari w'intara ya Bubanza y'abana musitanteri wa komine Gihanga barishimye ko babona umwimbu uzoba mwiza, ariko bakamenyesha ko imvura yaguye ari nyinshi yabomoye amazu agera ku 1500. Nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka yishimikije ivyashikirijwe n'izo ndongozi mu ntara, yaratanze umwihwezo wiwe aho yamenyesheje ko ikibi n'iciza bigendana, ati ikibi hari gihe kiba mu ntumbero yo gukangura abantu. Ati ibarabara ryarononywe n'imvura, yamara watereza amaso hirya no hino ukabona imirima y'ibigori itotahaye.
ati rero hamwe haza ikibi ariko iruhande yaho naho hakaza iciza. Aha rero nagira mvuge nti ibyo mwagiye muvuga Imana irabizi kandi Imana irabona n'ingene bizotora inyishu. Imana nimba mwavuze amazu yabomaguritse, numvise ko mutavuze abitavye Imana, ni byiza cyane. Amabarabara ariko wacuraba ku ruhande ukabona ibigori ayirya nawe, ibigori bimeze neza. Umuntu agacabona uko nkibibona nibaje nti mbega nyakwa musanteri yo bari mu biki iri barabara rikorera meruko ko nariherukamwo imeze neza, none byagenze gute? Muga nkaraba ku ruhande nkabona ibigori bimeze neza, gaca nibaza none bararimye ibigori bimera neza muga bibagira ibarabara, ariko barampaye isiguro bari ibintu byaje kubera ihindagurika ry'ibihe. Ibi nabyo byari byaravuzwe, twese twarabyumvise mu bihugu byinshi byo ku isi. Ibintu bari barabivuze, ibintu bya El Niño, ko hazogwa imvura nyinshi cyane kandi konona ibintu, ku buryo nko muri Tanzania hoho bari baciye bashiraho politique programme yo kugira ngo abenegihugu, yo kugisha abenegihugu kugira ngo ntibazosesagire umwimbu bamaze kuronka, kuko imvura yari igiye kugwa. Iyi rero turimo yari gushobora kwica ibintu byinshi cyane n'umwimbu ukazoba mubi, umwimbu uzokurikira. Aha rero natwebwe nibyo byadushikiye, ntawo kwidoga. Murumva ko Imana iratubona. Imana ha gusa yatubwiye ati tubandanye tuyisenge, ibindi nabyo iyi mizigo yacu tuyikoreze yizomenya ingeni bigenze. Are dusabwa mumva ko dusabwa ikintu gitoyi, tubandanye dusenge, sibyo? None tubandanye dusenge. Aha rero nta kindi noza kuvuga kuri ibi bintu by'ihindagurika ry'ibihe. Nyakwigendera niho aravuga, soko niho aravuga ati jewe ndi umukuru w'igihugu, amategeko ndasinya, ati mugabo imvura igwa canke umuyaga atawuje ntabyo menye. Urumva rero yuko aha kwitura Imana nyene ikazobikora kandi gakora byiza, kandi izobikora kuko ku banyabubanza murabizi. Ikindi nyeniteka yagarutseko nikijanye no kwigura abandi. Ati ubuzima bw'umuntu umwe ntaco bumaze, yamara iyo hari umwe yiguze benshi canke igihugu, iyo apfuye bavuga ko yajyamiye ukuboko kw'abagabo, kandi ngo mwe n'uyo acaja mu ijuru. Ati nico bita kugira iherezo ryiza. Umuhamagaro wawe uhagaze kuri kwa gukunda igihugu, kuri kwa kwigura igihugu, baba abajeje umutekano cya gisirikare, baba n'abene gihugu, mumenye igihugu kucigura, kugikunda no kucigura, kugikunda no kucigura. None nk'ubu genda umukuru n'amashinga amateka, none uwo mpa mission y'igihugu ahantu nzi ko ningere y'abazonkerera, noreka kugenda jewe nogenda, kuko harimwo benshi muri mwebwe batogenda, jewe nogenda. Kuko icyo mwokwibuka nuko ubu buzima bwacu, wowe uri umuntu umwe, ubu buzima bwacu uri umuntu umwe ntacumaze. Mu gifaransa bavuga bati tu as un élément infinitésimal, ntacumaze, akantu gatoyi cyane ugafyonze, nta ngorane isi bandanye ituruna, isi bandanye igenda. Mugabo wewe uri kwihambira kuri ako kantu gatoyi, ubuzima bw'imyaka 40 ingahe usigaje hano ku isi, akaba aribwo wihambirira ko nk'umuntu umwe, aho kugira ngo wihambire ku neza ya bose, ukihambira ku kantu gatoyi k'ubunyegeri, k'akanyegeri. Kandi rimwe na rimwe ugashaka kura akantu kameze nk'akanyegeri kugira ngo kabe hejuru ubundi bunyegeri bwose, nawe urakanyegeri. Rero
ibi turiko turavuga mu bintu bijanye n'umutekano, mu bintu bijanye no gukunda igihugu, mu bintu bijanye no guharanira inyungu za bose, inyungu za benshi, nico gikwiye gushigwa imbere. Uno munsi wewe uri umuntu umwe, nababwiye nti uri umuntu umwe Rudende ndacumaze, naho umudugu uzokugongaho imbere, zokugonga baze kwegeranya amayini biki byose niki n'amagufa n'inzara bagenda hajya ku, hari n'igihe bazona kugonga bakabura naho watarukiye, kandi uko uzavuga ngo wagiye mu ijuru kubera ko bataguhanje. Hari igihe bakugonga nta n'amaraso, nta n'iraso, nta n'igufa, nta n'akanyama, nta na kimwe babona. Haheze imyaka ukaza ngo kanaka yagiye mu ijuru, byaheye ahubwo ahambwe ahantu hatazwi, niko umuntu yobivuga, bayahambwe ahantu hatazwi. Namwe rero ukaba mugabo uri umuntu uharanira ineza ya benshi, ineza ya bose, naho urunyegero uzogukora ku mutwe uzumva kwisi bavuga bati hari ikintu cyabaye mu Burundi, none sivyo ga yemwe? Nivyo, nico tubifuriza kumwe wese muri mwebwe yoharanira ineza ya bose, ineza y'abagenzi bacu, ineza y'ababanyi, ineza y'abavuka ntara, ineza y'abavuka gihugu, eka n'abashitsi bose tukabaharanira, tukabifuriza iyo neza tukayiharanira. Gutyo umunsi wewe, umunsi uzitaba Imana, naho bazovuga bati yagonzwe n'umuduga, ntibazoba ko yagonzwe n'umuduga, bazoba ko yaryamiye ukuboko kw'abagabo kandi atani gufa babonye. Kuko wewe uko ugenda ukora ibikorwa byiza kwisi barakubona, abagenzi mu Burundi barakubona, igihugu cyose kirakubona, barya uharanira barakubona. Niyo mpamvu bene wacu bavandimwe, bamwe bose mu cyubahiro Imana yamuhaye, muhaguruke duharanire iyo neza ya bose, niko niyo nzira yo gutegura iherezo ryacu ryiza. Nayo ku byari byashikirijwe na Buramatari ko hari abenegihugu bamaze iminsi bagira ubwoba kubera abakwiragiza ibihuha ku mbuga ngurukanabumenyi, Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarabaremesheje ati mu Burundi ntigwitaha, ingabo z'igihugu zamaze imeze magabo, ushaka kuzohungabanya umutekano zizomuvugutira umuti. Kuri uwo munsi wa gatandatu nyene, icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka, umushingamateka Abel Gashatsi, yarifadikanije n'abenegihugu bo muri zone na komine Muhanga mu ntara ya Kayanza mu bikorwa rusangi byo kuzibira ibinogo biri mw'ibarabara riva ku mugwa mukuru w'iyo komine rija muri komine Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi. Mwijambo umushingamateka Abel Gashatsi yashikirije abari bitavye ivyo bikorwa, yarabashimiye kubona baratahuye kakamo k'indongozi z'igihugu kabasaba kwitaho kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi, kuko aho yagiye araca hose vyibonekeza ko umwimbu ari mwiza. Ivyo ngo biva ku buhinga bwo kurimira hamwe bashize hamwe amatongo. Ati nimugumane uwo murindi kugira ngo nirima ry'impeshi buca ritangura muzokwimbure vyinshi, mu ntumbero yuko umunwa wose uronka ico ufungura nayo umufuko wose ukaronka amafaranga. Mbega uwo mwimbu urahuriranye n'ingufu nashizemwo? Mbega noba naritabiriye impanuro cyane za agoronome, ubwo sinarimye mu kajagari nkaca nimburira kurushi? Mbega ndavye umubanyi, umurima w'iwanje ni kubera iki ari mubi, umurima w'umubanyi ukaba mwiza? Uko niko kwirimbura. Ubu rero hagize ko mpindura, uko nihenze mu kurima gatasi, reka rero ndabitumbereze mu kurima impeshi. Aho niho wa munwa uzoronka ico ufungura.
ukaronka n'ivyo wimbura ubika, ukaronka yo n'ivyo ujana ku isoko. Mwaritabiriye akamo ko gushira amatongo hamwe, ico ni ikintu ciza. Mubandanye mwiyumvira kuvandanya murimira hamwe, gushira amatongo hamwe bifasha umugoronome kubakurikirana, bifasha kwimburira rimwe, bikanarinda n'ubusuma, bifasha ni kurinda ingwara imirima yanyu, kuko ahandi hatari hake uzosanga mu murima umwe barimwa mw'imbuto zirenga 5, hageze kwimbura ukabura na kimwe wimbura. Ivyo rero ngaha Muhanga, ngaha mu Kayanza muriko murabirengera. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka yasabye kandi abenegihugu gufatana mu nda, birinde ibibatandukanya. Abavyeyi nabo yabibukije ko abana ari bo Burundi bw'ejo, ati rero ntihagire umwana n'umwe asigara atagiye kw'ishure. Inyuma y'ivyo bikorwa rusangi, umushingamateka Abel Gashatsi yaciye yerekeza muri komine Mbuye yo mu ntara ya Muramvya asanzwe avukamwo, aho yateye iteka ibirori vyo kwifuriza umwaka mushasha abageze mu zabukuru n'abantaho nikora, aho baronkejwe imfashanyo igizwe n'ivyo kwifuka imbeho, amasabune n'ibindi. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye, naho ubutaha.